kundusha kubera kundusha papa wahageze etape ambwira ko je ntareze Stesi jewe sinareze ga mwana jewe ntandere naguhaye nka nyoko yakuvyaye Stesi garukira Imana mwana wanje garukira Imana ibukora nibiki uri umwana umwe w'ikinega umwana w'umukobwa ari impuzu wambara ibi nibiki sivukire ibi nibiki Stesi unyambarira mu rugo rwanje nta mpuzu nziza ufise urabona vrema mama mbabarira mama sinzosu mbabarira zawe mwana zingeza nzinduka senga niyegereza Imana yanje umwaka wanje urangere meze neza nabijinzani ukigerageza mama ukiwampaye uwo mwana ari kinege ukiwampaye iki kigerageza mvimbe va mu maso mharore wamvuye mu maso Stesi nta soni vrema umwana umwe nakuvyara umwana umwe w'ikinege ugomba unteze isoni ubona utabaye ikirumba imisi yose mu bubare imisi yose mu marigara mbega ayo marigara uzoyakora mwiki aha we ntibona ko uteye isoni canke ngira ni mama wawe gutera ubwo bushirasoni bwose amashuri maze kukurira urabona ko nuko umudubura vyose biva muri ayo marigara mu bubare nko kwiga ni kwinywera inzoga gusa no gushinga gusa ariko ntubona yuko wewe ubu uri kufata urugendo atariko ejo uzokumva ngo baguteye inda mama ubu nubona ko hari hageze yuko wewe nteriteka nkuko nari guteye nkakurera nkakwigisha kugira hugeze erega uri kurakura ubu wewe warukwiye kuba uru nigeme wo kuguma mu rugo ufashe udukorwa mama wawe wiga usubira nyamba ikibazo ufise je ukambira ati je ndafise ikibazo none hajya muri burya bo bari bazokumarira iki wewe uzohakura iki hajya kiretse yuko hajya uzohakura ingorane ntubona ndakubwire Stesi hari ico nakwiyimye ndakubwire we rero nturamenya uwo ndiwe nturambona ntazosubira kugufata muri aya mafuti uravyumva ntuzoca umbona uwo ndiwe we ngira nturanyumva jewe ngaha baranze we nyamutaranyumva ngaha baranze uzobaza mama wawe wumvise bimwe ufyinata ntako fyinatisha ntako kugira ubeho neza uryohewe wishimye nkongera kugufata uzombona uwo ndiwe Stesi mwana wanje ndacerewe ngiye mu rubanza na papa wawe ariko
ndakuronkeye umwigisha mwana wanje, umwigisha w'agakura agira gukoreshe kuru diswari, untera iteka mukobwa wanje, kinege canje karakanje ko mu Mariage, ntera iteka nk'abandi bavyeyi. Jewe ndi umukozi w'Imana, nzoja guhagarara ku gicaniro nkande, nanje jeje nyine umwana wanje yananiye. Mwana wanje, ivyo nza kwigisha abandi bantu bahere kubibona mu rugi wanje. Ntera iteka Stacy kibondo canje, uri kinege kimwe fisi, twe naso turakwishimiye. Genda kwishuri nakuronkeye mwigisha wa cours du soir, mwumvire mutega ugutwi mwana. Mbega hari ico ntaragukorera kibondo canje? Hari na kimwe? Ibi vyose jewe na papa wawe twabikoze kugira tukurondere kazoza keza. Stacy, twumvire nk'abavyeyi bawe, umwana mwiza, nze ndonke ingene mpagarara ku rushengero mu bandi bavyeyi, nkabigisha ndabereka ingene abana babankadra, mu gihe nawe mwana wanje uri kurantega ugutwi, mu gihe nawe umbereye icitegererezo ciza. Sivyo ga mwana? Ego. Rero kuwa gatandatu uzotonde mu rugo iwiwe muhiriwe, ikintu cyose utatomokewe kw'ishuri uzokimubaze akigusobanurire, udutera iteka jewe na papa wawe. Suko mwana, nyumva rero ugenda untera iteka nk'abandi bavyeyi. Ego mama nta kibazo. Erega mama, abarimu akenshi tubora tubatinya kw'ishuri, mugabo ko ari muri cours du soir nzomubaza nta nakimwe. Ntiwumva, genda wige untera iteka, nzogende niba mu bandi bavyeyi hajya ku rushengero. Umwana wanje ari incabwenge. Erega jewe shaka utore na exita uje kuri kaminuza kibondo canje, untera iteka. Urabona ingene so wa imisi yose ngo umwana wawe wamureze nabi. Genda wige. Nzabikora mama. Urakoze mwana wanje. Ntiwumva rero arongeye muri rujya rubanza rwa tonto wawe ntekanye. Ese cyane. Mira, amakuru y'iminsi. Wila, kutekereza mu murimo w'Imana kandi. Niki cyabaye kuri wewe? Ubunye ikorari irakurindiriye ngo muririmbe. Byakujyaye ntukijumva muri eglise. Wila, erega natangaye. Uko niko usigaye umeze Wila? Izina rya Yesu Kristo. Wila, harageze yuko ari wewe ugenda kubwiriza abandi bantu, ugenda kubwiriza urundi gwaruka, ugenda guhanura urundi gwaruka, ariko akanya usigaye umeze. Mbekeje byo washize mu mushatsi n'ibiki. Ariko wibuke neza ko wewe wari waratoranijwe n'Uhoraho, uri umukobwa wari waje mu ngoro y'Imana ngo hahigwa abamumenye. Wila, Yesu agiye kuza. Yesu agiye kuza gutora ishengero ryiwe. Mbega Wila, aka kanya Yesu yoza gutora ishengero ryiwe, wewe woburimwo kuba tayi ijambo ry'Imana ukaja mu by'isi, mbona wakiyagiye mu by'isi. Satani yarakwinjiriye. Wila, garukira Uhoraho w'Imana, arakurindiriye, aragutegereje. Garukira ubwiza bw'Imana. Wila, Yesu aravuga ngo nimuza rushe n'abaremerewe ndabaruhura. Wila, urarushe mu izina rya Yesu. Wila, garuka mu ngoro y'Imana,
garuka mu ngoro y'Imana ureke kugenda mu by'isi. Ibyo ni iby'isi biguhenda, ubwo ni satani yaguteye akwereka ko kuba mu ngoro y'Imana ari bibi, akwereka ko kuba mu by'isi ariyo nyungu uzoronka. Wira iyo si nyungu uzoronka atari kukujana mu muriro. Satani araguhenda mukobwa w'Imana. Satani araguhendura cyari muto, ngwino ukorera Imana, ngwino ubwami bw'Imana bigushoboka ko bubonwa. Yesu aragiye kuza. Yesu agiye kuza. 5x moins 6x égale moins 2. Urabona impamvu n'indi yagarutse ni kubera hano bisanzwe ibi negative. Andi sura gutora Yesu yadubira amazi. Urumva urafata 5x moins 6x égale moins x moins 2x. Ça c'est la beauté. Moins x égale moins x égale à 2. Alors 5, si tu fais 15 moins 6 si tu l'as moins x qui est égal à moins 2. So, trouvons x. Ah, tu fais négatif. So, x égale à 2. Voilà. C'est très simple. Ça c'est la double. Ngaha anye kwishuri ndabona ko ngaha Yesu yari yatweretse yuko oya urana ko ngaha Yesu urana ko icyo nicyo twatora mugabo Yesu ngaha iyo hariho kare acazana ibindi bintu bimeze ukundi kuntu ngo delta nivyo rero ntazi ni delta akarorero kibi delta bimaza n'ibyishoboye kwera ngaha bigira gutwenga delta murenga hishakunane gusoma ibindi cyo shaka gukora nyandikira ngaha kore kugira ngo papuro Mariage. Economie X. Duvisema isangaye ngaha. Atatu. Okay, yashira kwayo. Tama X yashire ubundi mu kwayo. Nenda kubaze uri kuravuga ngo Yesu ahazozira iki je kumva nkiri mutoya nkorera Imana gushitsa aho wamboneye. Okay, niyo tuzompembera ivyo nakoze nta kibazo ivyubu navyo aragomba byose mugabe iconzi je ndasenga ndetse kuza mu rusengero gusa nyahanye ho ndasenga. Biraboneka gusengera mu barabara, biraboneka ko wagiye mu byaha, biragaragara neza. Ariko aka kanya ijambo ry'Imana avuga ngo naho ibyaha byawe byo byatukuye bigatukutuku Yesu arabyoza abyeze nka sheregi. Rero aka kanya niko kanya kuhinduka, niko kanya kwakira umwami n'umukiza. Wira we warahoze wakira umwami n'umukiza ukamanda gusengera data mu izina rya Yesu. Data mu izina rya Yesu. Mana uhambaye, Yesu wa Isirayeli, Mana ushobora byose, Mana wajabukije abanyesirayeli inyanja itukura. Ndakwinginze data uja, ndaguhamagaye nk'Imana ihambaye ishobora byose. Mana gendera ubwoko bwawe, Mana temberera za ntama zari zarazimiye. Yesu wemeye data uja, wemeye tanga umwana wawe Yesu Kristo ngwaze mu isi adupfire, ngwaze mu isi kurondera za ntama zari zarazimiye. Rero data uja, ndakweretse uyu mukobwa yazimiye, ndakweretse uyu mukobwa yazimiye, ndakweretse uyu mukobwa Mana yatakaye. Reka Mana umufate nk'intama yazimiye, maze data buja umusubize mu ruhongore rwawe. Reka umusubize mu ruhongore rwawe. Twebwe abantu ntitwoshobora, ariko mu izina ryawe, mu bushobozi bwawe wo umugenderera akagaruka. Reka Mana umugenderere ahazoja hose, wibuke ko yahora gukorera, maze wongere kandi kumusesamo ya mavuta yawe.
ndasenze mu izina ryawe gera Yesu, ndabisenze nizeye neza ko ugiye kumugarukana, ugiye kumuhindura, ugiye kumukuramwo ya nyota y'ibyisi, ugiye kumukuramwo ya nyota y'ibyisi Satani yamusizemwo. Ndabisenze mu izina rya Yesu, ndataramuje Satani n'abadayimoni bagiye muri uyu mukobwa mu izina rya Yesu, ndamwirukanye mu izina rya Yesu, ngo ariko mu izina ryawe yongere kumuganza. Ndabisenze mu izina ryawe gera Yesu Kristo, amen. Datamana ushobora urahambaye, datamana ushobora urahambaye, datamana ushobora. Adresse simwereke abona ko umudura kenshi ari ni system yashaka kwereka sivyo akoje ni ncabwenge hari system no kwereka tukora ubwenge aje bwose mfise mu mutwe bwose gacawizi wawe kugicuba ingeni mwishuri ni system ya good ni system yoroshe ntayigoye kirimo no Beazi uya myeshi wanyu Claude. Nyawe Claude. Uya Claude kugira amenye ubwenge. Ako system ye. Ntiga naguma mu wambere none ugira ibindi. Ni system ya gute no. Biroroshe. Urabona? Jewe ndikata. Urumva? Hama nabanda gukata. Hama amaraso yawe. Nayi wanje bice bivangana. Urumva? Ubwenge bwanje bwose. Urumva? Bucamuzi wawe. Oya, nditinya ni kati. Nibisanzwe nta kintu kimwuba ega hava amaraso makeya. Ni just gusa amaraso yawe acangane nayi wanje. Andi cangira ubwenge bwinshi mu bwo bwiwawe. Nizo ndo kuja amaraso none jega mfise ubwenge n'ubwenge mfise buri no mu maraso. Ega nagira ubwenge bwawe nari n'abantombo. Yo atomboje wamaze gutomboza. Umva rero. Uganda tinya. Nabigoye birimo stress. Kwikatarega urababara. Nkwereke. Jewe ndeza gukata bukebe, sivyo? Ndeza gukata bukebe kandi kugira kubitaza kubabara. Yo, ntinyizeye none stress. Sibwo gwanza kubabara. Ni ibintu byoroshe kabisa. Ubaze ngo none wese nobikirira. Ahandi kwenda gukunda. Abantu benshi bashaka kugira ubwenge ntibikunda. Ni nkaka just karasa kugusa tugira bwa ngo ducanga amaraso urumva y'amaraso y'ibona cyane nayi wanje ukigira ubwenge nkuko mfise sure wese nobikorera aho batomboje ko kwanza ushimire mama wawe kwanza yakuzanye ngaha aho buryo batomboje aho gira amahirwe menshi cyane Nga mama yambwiye kwiga ntiyambwiye kwikata uyu tuntu kwa tuwacu turi babiri Naka mama bimenye ntuko jesha hakumenya kubyo na mama niya kuheze adosanga beti yawe iriko excellent nkaronka ubwenge nk'ubwo bwiwawe obo zonanso twacanga amaraso rega wese kese ufise n'amaraso yawe ameze neza sinkayi wanje uzosanga wewe ubwenge bwiwawe bwabaye nabwishi gusumba bwiwanje jenye mbanzo cangira ubwenge nk'ubwo bwiwawe Ego basi ndavyemeye. Ntumva none. Ariko she uturisanga mara amasaha 2 ndakuzuba nakurindiriye amasaha tuvuganye ngone mpagaze nakurindiriye no ki telefone ndagutelefone nonyita yengeso yayihora naye uko niko waho Ega nari mu dukorwa she none dukorwa ntibizi ko ari usanga twega abakobwa twafatiwe n'ibikorwa muhira urumva n'ubwa mbere duhuye re ubwa mbere duhaye programme yo kubonana nawe
none sheri birashika uyu munsi ibikorwa bikaba vyabaye vyinshi hanyuma mbyicara umpamagarisha nibwira ndagwesha nenda guhamagara urumva n'ubu nta mwanya ufise urumva uzimba agatsinda kubyo cyenda guhamagara nawe mfise sheri kwe kuri mwamikana nkuko kwe kuri urukundo rwacu mara utitura nkuko ngira ngende kwe kuri urukundo mara utitura nkuko umva nta mwanya mfitiye oya nawe mfise umva ndakureke wigire sana wawe ni wigire sheri uragiye nge Oui. Burya ibintu byacu ndabona bimwe n'amakuru. Mu kanya mvuye kunoze kuri secretary gukoresha ama invitation. What? Kandi bambwiye yuko mu minsi ibiri ama invitation zibasohotse. Nagiye kumana. Sheri. Kubera kuba wihutisha ibintu. Iyo twavuganye yuko dukwiye gutwara ibintu bukebuke. Ivyo dukenye urubanza gusa neza rw'amavuta. Raba kwanza nk'abakristo. Bashaka dushigikira mugo tubitwaye tuvyihutishije ntebo dushigikira. Raba bagenzi mfise. Naze ko dufise nakubwiye ko ari abagenzi twiganye bari hanze. Bashaka kuzondungukira n'akadorari. Nkundi baranakandungikira. Nusoye invitation kweli. Uti kurihuta kweli. Imbwa yari husi byari bihumye. None sheri. Cina nje kurangiranya n'imbwa. Sheri ariko ico kintu biruka ko twari twakivuganyeko. Oya nta kibazo kirimo mugabo. Nashaka tugende bukebuke mvuye. Nangu umenya gute ko atakoresha nk'ara mfise. Reko burace bwacana yandi. Ko twari tumeze jo siko tumeze uyu munsi. Turetse kubanza kumonsita kwanza. Tukene urubanza rumeze neza vuma ngo mavuta. Kuri kurihuta. Ufisikiye kibazo. Sheri ko je numva ko nagiye zikoresha atamakosa nakoze. Sheri. Bikibaza ko jewe usunza kuba dushaka urubanza rusa neza. Ndashaka urubanza rwacu ruzogenda neza. Kandi urabizi ko ndagukunda. Ntibizi none. Nta kintu kimwe cyotuma tutabana. Mugabo vraiment yakwihutisha ibintu. Jewe urubanza ruzofise intumbero nziza kubwira uzorubona azobona ko rubanza twakoze dusa neza vraiment kuko nawe ushaka kugira nabi ukurihuta ikibazo bise ni igihe vraiment iki gituma wihuta haraho ndiko ndajaje yewe sininga Sheri ariko nawe sinzi ko ncakuye. Wibuke ko mu minsi yose atari ko waruretse. Nawe urazi ko wavyihutisha cyane. Ariko ngo ugenda urahinduka sinzi nawe. Ubwo urabona ariko ubibona vraiment uravye ukuntu umeze je vraiment nawe ukaraba ukuntu umeze no kuraba Kristo batuzi dukora urubanza vraiment dutateguye neza urabona honyene nk'inzo invitation bakoresheje narizo nabonye urumva tutegeza kutocana kwa tubone turabe invitation zigezweho nkuza abakoresheje zazindi z'abarundi twese tukene design ya invitation imeze neza kubwira tuzoyirinkira umuntu ari hanze ashasha abana yuko twabiteguye neza muko ushaka nabo kuri kurabyihutisha Isso ngira neza ngira ikibazo twipanga neza bizogenda neza bihagarike ko ntabwo byogenda neza nta kimwe nizeye gasho nizeye none
Ça va? Witegurira kuremba ndabona wamaze kwitegura kwambara nk'ama. Nitegurira ndembeje nyene. Ariko je numvuye kwa sheri wanje. Nariko ndamubwira ko namaze kugira commande y'ama invitation, ariko mbona atari karavyakira neza. Sheri wanje muri misi sinzi ikintu coba kiko kiramuhindura. Mbona yahindutse ubwa mbere niwe bishuhamwo. Akanshusha cyane ngo tugire ama invitation tubinyarutse ariko muri misi je mbona ariko aragenda hinduka kweri. Ivyo nivyoba mana yacu n'urusengero baraje kuberekana atangwa kugize iminsi oyatekana ahubwo urabazi ashaka gutera surprise werindira ashaka kuraba utwo wigira shira umutima hamwe azokorera surprise utangare werindira gusa. Aha n'ubu je duhuye ngiye hajya kuri secretariat ndababwiye bazihagarika izo invitation. Oh Sonia shira umutima mu nda ivyo ni satani ashaka kuvyivangamo ariko nubwira ubwo uzogenda neza. Ubaza umukobwa yiteguriye mariage ameze nk'umugore afise inda agenda buke yigengeseriye atinya ko umwana ari mu nda havahura n'ikibazo nawe bisaba kwitunganya kandi uwo mutwaro wawe giye no kuwusengera zobwira nawe muri korali dufashanye mariage yawe ntishobora gusiba ndagusavye utekane Mumfashe amasengesho ko je ndabona agiye guhinduka. ntugire ikibazo na kimwe bazi ko atakinanira Imana. Sonia ikindi nacukuye kumenya satani arafuhira urugo arafuhira abantu bashaka kugira mariage ariko ushira umutima mu nda tuzogusengera tugiye kubifata nk'umutwaro jewe na korale yawe turazi ko bizogenda neza mariage yawe uzotamba dutarike ntugire ikibazo na kimwe. Byukuri birakwiye ko mumfashe amasengesho kuko mbona bihindutse byo bibabaje cyane. Ekana ntugire ubwoba abatwawe ntize ko atakinanira Imana mariage yawe izogenda neza tuzobisengera ntugire ubwoba ndabigusaba. Stacy, ubu ni sangapi? Uvuye hehe aya masaha? Mama nari muri kuru. Uvuye muri kure aya masaha? Niyo nari ndimo. Jesus. Kubera ko ushaka kuncumuza, kubera ko nkoresha amakosa niriwe ntekanye mu mutima. Kuru ya masaha ni kuru ya hehe Stacy? Kuru ya hehe? Mbarira kuru ya hehe mbwira. Kuru ya hehe nishura. Aya masaha uri kurara bisara umwana w'umukobwa amasaha utahiye. Kuru ya kubera jewe rero mama ntize. Kubera ntize jewe ntaza amasaha abantu bavira muri kuru. Aya masaha nisanga kubera ko nkura agashambara mwana wanje kibondo canje. Je no pfuma nkwica nkabona warapfuka ku isi. Mama, baba. Imbabazi za buri munsi. Hari umunsi utasaba imbabazi? Rimbura amasaha utahiye so wawe niyinjira nawe urinjiye. Uri umugabo wo mu rugo. Kubera ikundusha. Kubera ikundusha. Papa wahageze tapa mbwira ko je ntareze Stacy. Jewe sinareze ga mwana. Jewe ntandere naguhaye nka nyoko yakuvyaye. Stacy. Garukira Imana mwana wanje. Garukira Imana ibukora nibiki. Uri umwana umwe w'ikinega umwana w'umukobwa. Ari impuzu wambara. Ibi nibiki s'il vous plaît. Ibi nibiki Stacy unyambarira mu rugo rwanje. Nta mpuzu nziza ufise. Urabona vraiment? Mama mbabarira mama sinzosu. Mbabarira zawe mwana zingeza. Nzinduka senga niyegereza Imana yanje umwaka wanje urangere meze neza. Rabicunzani ukigerageza Imana. Kuki wampaye uwo mwana ari kinege? Kuki wampaye iki kigerageza? Vimbe va mu maso. Ntarore wamvuye mu maso.